turagushimiye cyane mukama kuri ingabire y'ubuzima twebwe abana bawe dufise. Dawa twese ubyagiye mu ijuru urakaninaza kuko iruhande yo kuturema twishushanije ko waduhaye agatima nje namakaduhuza nawe. Ako gatima niko katubyuye, ako gatima niko katuzinduye, ako gatima niko katuzanye kuganira nawe. Tuguhaye icyubahiro kuko uyu mwuka w'abazima dufise ku buryo bw'umwihariko n'ingabire duhabwa nawe. Mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo niho tuje gusengera. Hezagira ubuzima bwatwe bw'abana bawe, duha imibereho myiza nyaguhora ku ngoma. Girira ikigongo twebwe abanyabicumuro kugira ngo ubwoba bw'ubuzima dufise tubukugwe ko mu izina rya Yesu Kristo. Bohora amarangamutima yacu, ubohora ingingo zacu zose, udutandukanye n'icitwa umwuka mubi uduteza akavuyo bikanka ko tugendera mu kuri kw'ijambo ryawe. Turaje muri iri zamu rya gatatu kugira ngo uduhindurire amazina ubwoko bwawe. Komeza utwubake kandi utwuzuze mutima wawe mweranda. Amaraso ya Yesu Kristo atube ko kugira ngo tutwikurugwe icitwa ikibi cyose duhabwe umunezero w'ubuzima. Turahase kandi turangirije icyo cyose cyo kugara ikirere ciza ku buzima bwacu. Turahakanye shetani n'ibikorwa byayo byose. Inyosha mbi zayo turazanse, turase isuzuguriro. Duhamagaye ubwami bw'Imana bube ku buzima bwacu. Kama Yesu niwe ijambo ryiza ry'ubuzima. Ganza muri twebwe muri uyu mwanya, udukize icitwa umubabaro cyose, ibirungurira byo mu isi y'umwuka no mu isi bigaragara dutandukanye na Yesu. Izina ryawe ryirandanize riganze mu mitima yacu kugira ngo ritubohore kuri buri kintu kibi cyose, iduhuze n'ubudahangarwa bwawe. Mutima w'Imana, mwigisha w'ijambo ry'Imana, wino twigishira ijambo ry'ubuzima tubone guhindurirwa amazina, kuko Imana itera iteka igakura ku cyavu, natwe duhabwa uwo mugisha ubwoko bw'Imana. Amen, amen. Ntidukekereza ko mu ijambo ry'Imana tuhabohokera, imivumo ikadukugwako, imikoshi tukayikugwako, ibyankiro tukabikugwako, ubugwayi bukibwiriza bukagenda, imibabaro ikagenda, ingoga zikaza muri twebwe. Ukuri kw'ijambo ry'Imana kumaze kugwira muri twebwe, tukagaragara nk'abakomeye kandi turabasanzwe nk'abandi bose. Duha umugisha wo kuzura nawe Mana mutima mweranda uzobukoze. Amen. Gukunda cyane jewe sinoro nkuko ndabivuga, kunda ndakubwire mukama, kunda ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose, ndagukunda cyane mukama. Ore Mana yanje reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose,
ko ndagukunda cyane rwose ndagukunda cyane mukiza ore mana yanje kunda ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose tugire Kristo muraho murameze neza inema y'Imana ibe mu mitima yacu igwiriye rwose urukundo rw'Imana rudusaga nirumara kudusaga ruduhaza ibyiza byose ubuzima bwacu bukeneye kugira ngo bube burambye kandi buraniwe wagize ukuri ko ibintu byose ngo byaremwe n'ijambo rivuye mu kanwa k'Imana kiretse kwera ubudahangarwa bwacu dufite twaremanye ni umuntu wenyine Imana yabombabumbye ibindi byose Imana aravuga ngo nihabeki hakabeki turaje rero muri uko kuri ku ijambo ry'Imana ubyumve ko ushobora guhura n'impinduka mu buzima bwawe muri uyu mwanya kubw'iyo mpamvu rero kirutse umutima wawe uhoberane n'amahoro y'Imana uhoberane n'umugisha w'Imana uhoberane n'ubudahangarwa bw'Imana maze uyu mwanya ntugupfe ko ubusa uhabwa icyo Imana yageneye ubwoko bwayo uyu mwanya gusoma ijambo ry'Imana turi ku kigo turi muri seanse ya 45 ikigabane cya 46 mu gitabo cy'itanguriro aha ntitwagiye twihuta gose kuko tuzi ko ari gusoma dukuza ko mugabo nyene birakomeye gose ariko tubikoroshwa nuko ngo bayibona mutima w'Imana ari bo banda b'Imana reka tuze tumureka akore kana tsinda twamuhawe ngo akore nitwamuhawe ngo adeke mwibuke neza yuko duheruka Yozefu duheruka tuganira ku nyigisho ishingiye ku gikombe Yozefu yagize yabateye agapinda akarira Farawo akabyomba akarungika imikogote bigoranye Isirayeli ariwe Yakobo yahinduriwe izina akumva ko kubyukuri ari teka Imana yamuteye Yozefu akiriho yari yihebye Simeon yafunzwe Yozefu yarabuzwe bamutwaye Benyamine yari yihebye byabidushikira aho tugira amakuru mabi mu buzima bwacu mugabe inyuma y'amakuru mabi hari amakuru meza ko nta na kimwe muri iyi si kidafise igihushano cyacu kandi inzira zamari ebyiri zamari zibiri ni gukira ni gukena ni gukira ni guhera ni kuvuka ni guhera ni kubaho ni kuvaho ni guhigwa ni gutunga ni gukena ni kuvumwa ni guhezagirwa ni kuramba ni gukama ari bibi umusiguzi canke akohereti gatatu gwera ku murongo wa mbere wavuga igihe gutwenga kurira kuryoherwa kubabara amahoro amahane urukundo icyaniro cyane n'ibibiri niko bimeze kimwe kitabaye ikindi kirabo Yakobo rero harageze ko manuka ari umunsi Imana izokumanukana ngaho rero iki kintu cyo ko Yakobo rero gamuje kucihweza ni wa mugisha warakoreye ukawuronka mu busaza bwawe uko ubundi nkabaye Futa ba Dawudi n'abatama bo mu gihugu bamanuka bagiye kubatora ngo baze kurwanirira igihugu kimenyetso cy'ubudangarwa bw'Imana ku mwana w'umuntu iyo rero nk'ubu Yakobo urabona ni Yakobo nyene birasigura ikindi kintu tukirabire hamwe ngo Yakobo amanuka mu Misiri 46 umurongo wa mbere mu gitabo cy'amamoko cyangwa itanguriro Genese Israeli afata urugendo ajana ibintu byiwe byose ashitse Berisheba arahereza imbago Imana yasewe Izahaki umukristo yamanaga ko ni ko rugendo tuzokwigera uburishikanwa mu koko kwawe kuryo witwa ngo uriko ugendera mu gihe cyawe cyo gutabagwa ngo uyu mugabo Yakobo abyumva neza ko ari mu gihe cy'ubutabazi mwanashiye kwirengagiza aho yasezeraniye n'Imana iyo wibutse ko Imana mwaganiriye ko uzobyuka ukayisenga uzoyikorera uzokwihangana uzobabarira niyagera kubabarira ntuzovuge ngo noneho ngo mbabariye kenshi niyabugera kubyuka ntuzovuge ngo noneho umubiri nawo wazi naho bijya bitubako aya uzokomeza uvuga uti yamara mubiri ishiture
Yakobo ngo wagaragaje urumva agaragaje kutijajara ubundi ngabo abantu Imana idakogwa n'isoni zo guhamata kuko nibazoyima amatwi ngabo abantu Imana idakogwa n'isoni zo guhumugisha kuko nabo bazoyigarukanira kimwe muri cyo ngabo abantu Imana idakogwa n'isoni zo kwambika kuko iziko bazambika abandi bakayishima ngabo abantu Imana idakogwa n'isoni zo kugaburira iziko nabo bazogaburira abandi Imana ikaryoherwa. Yakobo ngo fashe urugendo ariko aca i Berisheba aja kugira aja guhereza Imana ye. Mwijoro Imana ibonekera Isirayeli mu ndoti mubwira murabona arakantu gakabura Imana gakantu mukagumye gose hari inkabuzo nukuvuga iyo tuvuga ngo Bibiliya iravuga muri Isaya 21 ngo kuri uwo musozi ngo Imana ngo izoduha ngo umuvinyu ngo kaye vuga ijambo ry'Imana basi Imana naizi kubitanga imigabo bavuga ngo nari nazizi ikintu kiyanyereka kada umurongo w'indwi muri za 25 ngo kuri uyo musozi niho kangire gatandatu ngo mukamanye n'ingabo azotegura ibihugu byose kuri uyo musozi inzimano y'ibirunge inzimano y'umuvinyu hiye inyama zinuze umuvinyu hiye ukatsoye kuri uyo musozi niho azotabagurira umutamana wo kugandara uzobutwikira ibihugu byose ubu turi kuri Isirayeli ariko bishobora kuba kuri Anita today nandi igihugu cy'umukama ahatabagure n'impuzu nawe niwivuge ahatagure n'impuzu y'umubabaro izo bipfutse amakongo yose nukuvuga iki ico jaze kuvuga ubundi Isirayeli ari mu gihe ciyo afisa amatsiko yukubona ineza kandi aza yabonye ibimenyetso by'ineza yabonye imikogote yabona amafarasi yabona ibintu bikomakomeye ibintu byiza gose ziko ariko naho biruko niyirengagije icyo yasezeranye n'Imana ageze i Berisheba aribuka indagano nugera mu munezero nugera mu mubabaro nugera muri cagihe bango hange nuzokwibagira icyo wasezeranye no mukama kuburya dusezerana mu magorwa no mu mahigwe mu marushwa no mu munezero kubera ko yaherereje inguka umukama atirengagije icyo yasezeranye n'Imana Imana iciye imubonekera ari mu rugendo yarabwiwe message nta ntambamye afise ashikiwe n'abahungu ashikiwe n'umwami wa Misiri mugabo n'ubundi n'Imana iramubonekeye muri uko kumubonekera imubwira ngo ndi Imana ya Isaka mwijoro Imana ibonekera Isirayeli mu ndoti mubwira iti Yakobo nawe yishura ati ndi hano ivuga iti ndi Eli Imana ya Sowa ntutinye kumanuka mu Misiri kuko ariyo nzokugirira igisata kinini cyane kagenda bibaritsa kandi turi ku munsi w'amasengesho muri iyi misi yo gusenga dusaba Imana gusoza neza ukwezi kwindwi kandi tugatangurana umushinge igikundira ibyishimo n'umugisha cyangwa umugwiza uko kwezi k'umunani gukurikira ko ni ukwezi kudasanzwe ukwezi kwa Shera bwe n'ukwezi gusozera amakuba muri rusange niyo mpamvu burya mugiye kubyihweza Bikira Mariya nuko gusa bagize January bakagira mu 12 ubundi ugiye kubisasangura muri Bibiliya uje gusanga Kristo yasamwinda mu kwezi kw'icenda igihe hazi imburi ya mutima mweranda reka nzobereka ingene tubisasangura dushingiye ku mezi ya kera nitwagera ibuga amezi y'imibabaro turi kuyasozera yuko hangayika nukuvuga rero mwagize umwaka kandi mwumve ko hasigaye 5 nukuvuga rero kubera ko Imana itabonekeye Yakobo imbere yuko abahungu biwe bageraho kandi bari baje kumubwira ikintu gishobora gutuma umutima ukomana rukavuga ati izindi ryarya zanje zigomba gusura ku nkozi isoni zongeretse imbabaze kandi ni kubera kubera ko Imana itabonekeye Yakobo
igihe abona imikogote nayo mubwire vuga uti witegure ko ugiye kuryoherwa kwa kitamubonekeye bariye umuhungu we Yozefu atarahwera ngo ndamubwire ati umuhungu we ntarapfa tekana nzomugusubiza kubera kitamubonekeye yimana Benoni akamunuga karuka abonye ko bose bagira bamupfire ko n'inzara nukuvuga Imana ifise uburyo yihutira gukorera ubuzima bwacu uburyo yihutira gukorera ubuzima bwacu ni twebwe tubuyitera systeme y'Imana ihora ku buzima bwawe iyo wumvira Imana kandi ugakora icyo mwasezeranye gukorana nayo ngo wabanje guhereza inkuga Imana iramwibwira mugihe cy'uguguruza ikirere kiza ku buzima bwacu twasoma ijambo ry'Imana riri muri Samuel wa mbere ijambo ry'Imana ryari rikenye rwose nicyo gihe cy'uko itara rya Isirayeli ryatsimye gihe cyose ukenye ijwi ry'Imana mu mutima wawe ijambo ry'Imana mu buzima bwawe ubaho ubabaye ubaho uhuzagirika Imana izoganira nawe Imana izokorana nawe Imana izoguha ineza kuko witwararitse icyo mwasezeranye ugakora icyo yategetse ngo nutinye kumanuka mu Misiri kandi nije wenyene nzogukurayo mu Misiri kuko ariho nzokugirira igisata kinini cyane nanje nzomanukana nawe mu Misiri kandi je wenyene nzogukurayo ndakudukana bisubiye kandi Yozefu ni wazowamika amaso yawe Isirayeli arahaguruka ava i Beersheba bene Isirayeli bajana se wabo Yakobo ariwe Isirayeli akaba abana babo be n'abagore babo muri ya mikogote ya Farawoni yari yarongetse ngo bamurerure bene Isirayeli bajana se wabo Yakobo ariwe Isirayeli abana babo be n'abagore babo muri ya mikogote Farawoni yari yarongetse ngo bamurerure bafata kandi amasho yabo n'amatungo yose bari baronkeye mu gihugu cya Kanahani Yakobo agenda mu Misiri ari kumwe n'urubyaro rwiwe rwose ajana mu Misiri abahungu biwe abana babo n'abakobwa biwe urugero rwiwe rwose urubyaro rwa Yakobo rero ngaho amazina ya bene Isirayeli bagiye mu Misiri Yakobo n'abahungu biwe imfura ya Yakobo ni Rubeni bene Rubeni ni Henoki Paul Hezroni na Karumi bene Simeoni ni Yemuweli Yamini Ohad Yakin Sohari na Sauli umuhungu w'umukanahani bene Levi ni Gerishoni Kehati na Merari bene Yuda ni Heri Onani Shera Peretsi na Zerahi Peretsi na Zerahi ni bamwe Yuda yabyara n'umukazana we Tamari Heri n'umwe Imana yica kubera kubabariza umugore mu ibanga Onani n'umwe Imana yica kubera gusesa imbuto hasi bora Heri na Onani bapfiriye mu gihugu cya Kanahani abahungu ba Peretsi bari Hezroni na Hamori Hezroni kandi wari mu gisokuru cya Yesu Kristo bene Isikari ni Tolahi Puwa Yobu na Shimuroni bene Zabuloni ni Saradi Eloni na Yaheleli abo nibo bahungu yabyariye Yakobo muri Padani Alamu hamwe n'umukobwa wiwe Dina abahungu n'abakobwa biwe bose hamwe bari 33 murumva Yakobo ngo abahungu n'abakobwa biwe bose bari 33 mwumva ko abahungu muzi ko 12 abakobwa mwumva ari bangahe abakobwa mwumva ari bangahe mubyumve ngo abana ba Yakobo gamwava mugira muba confusion muzobena neza mu gitabo cy'amategeko mu gihano cya 27 Musa ari karabapanga ngo bazojabuke muri Kanahani Musa igihe Imana icimwica niyo muzobitahura neza aho abantu nabuzukuru nabo yabyaye nikakomwe ko muri se yavugwa abahungu ariko gusa kandi niyo yavuzwe nabuzukuru
sibyo ntiyavuzwe n'abuzukuru bagaruka kwitwa abana ba sekuru. Ngo bahungu barakera umugore wa Yakobo ni Yozefu na Benyamini. Yozefu yabyariye mu gihugu cya Misiri Manase na Efurayimu, ababyarana na Asinati umukobwa wa Potifera umuhereza nkuka wa Oni. Bene Benyamine ni Belahi, Bekeri na Ashibeli, Gera na Nahamani, Ehi na Roshi, Mupimu na Aride. Nibo bahungu Rakeli yabyariye Yakobo, bose hamwe bari 14. Mwene Dani nini nuwo kunchore karaje ni Hushimu. Bene Nefutali ni Esteyeli, Guni, Yesteri na Shiremu. Abo nibo bahungu ba Biliha umwe Labani yari yahaye umukobwa we Rakeli ngo abyarire Yakobo, bose hamwe barindwi. Igitigiri cy'abantu bose bamanukanye na Yakobo mu Misiri kandi bamuka kuri we tudaharuye abagore b'abahungu biwe ni 66. Murumva ko buri gitigiri kibengo kibe ngo bahungu Yozefu yaronkeye mu Misiri ni 2. Igitigiri cy'abantu bose bo mu rugo rwa Yakobo bagerereye mu Misiri ni 70. Afashe mu bantu ni 70, afashe mu bana ni 66. Murumva rero ko giterura intambwe. Yakobo rero mu Misiri. Yakobo arongeka Yuda ngo yitangira imbere aje kwa Yozefu ngo ategure aho bashikira i Gosheni. Murumva umwana wanezige ku gikombe ciyo tagira disikuru nziza. Barashika mu ntara ya Gosheni. Yozefu ategura umukogote wiwe aduga gusanganira se we Isirayeli i Gosheni. Ariko mana ziremba ko wari umunezero wo munsi garagahinda pe. Murazi imyaka ari yaciye. Amushikira Yozefu amugwa ku bitugu aririra umwanya munini mu bitugu byiwe. Ndabyemera ibyo kwera. Isirayeli abwira Yozefu ati ubu reka mpfe ko ndakubonye mu maso ukabukira mutsima. Yozefu abwira bene wabo nabo mu rugo kwa se ati ngira nduge ndabimenyeshe Farao ndamubwire nti bene wacu nabo mu rugo kwa data bahora mu gihugu cya Kanahani bashitse wanje. Abo bantu nabungere b'ibitungwa bito ahantu muhumviriza kuko bamye araborozi b'ibitungwa bazanye ibitungwa bya bito na binini nibyo bari batunze byose. None rero Farao ni yaramuka abahamagaye akababaza umwuga wanyu muramwishure muti abasabyi babamye araborozi b'ibitungwa kuvana mu buto bwacu gushika n'ubu uko turi niko nabasokuru bacu bari niho muzoshobora kuba mu ntara ya Gosheni kuko ku munyamisiri kuba umworozi w'ibitungwa bito bite no guhumana. No kuvuga rero wewe yarashaka ko ubwoko burobano. Mubuke Petero ingene yavuze muri Petero wa 2 yavuze ngo turi ubwoko burobano ngo turi abantu b'umwihariko. Navuze ati kugira muzakwibane nimuzovangatirane nabo mugumane umuco wanyu. Reka muji Gosheni. Gosheni Imana yavuye yerekanira muzobe ingene yabakuye kwa Farao. Bisigura ikinga bisigura ko nawe buri mu munezero ugumana umwihariko wawe. Ureke kuba mu kavuyo, ureke kuba mu runani rw'abandi kandi uzi neza yuko atateka n'icubero by'umukama biri mu buzima bwawe. Yozefu ashika nabi wabo kwa Farao. Yozefu agenda rero kubimenyesha Farao amubwira ati data na bene wacu bashitse bavuye mu gihugu cya Kanahani baje bazanye ibitungwa byabo bito na binini nibyo batunze byose ngabo mu ntara ya Gosheni. Murumva ko Yozefu yarafise ubudahangagwa ku buryo bw'uko ashobora kubahitiramwo intara
hanyuma atora abantu batanu muri bene wabo abashira imbere ya Farawo. Farawo abwira bene wabo Yozefu ati umwuga wanyu no wowe. Bishura Farawo bati abasabyi bawe nabungere uko turi ubu niko n'abasokuru bacu bari. Twasukiye muri iki gihugu kuko ibitungwa bito bito by'abasabyi bawe ntibyari bigifise ubwatsi kuko ikigoyi kiriko kirayogeza igihugu ca Kanahani. None rero kondera abasabyi bawe babe mu ntara ya Gosheni. Farawo abwira Yozefu ati so na bene wanyu baje iwawe, igihugu ca Misiri kiri imbere ya wawe. Gerera so na bene wanyu ahantu heza cyane mu gihugu bibere mu ntara ya Gosheni. Umva nawe hashingiye intara. Murumva narabwiye yuko umurozi umwasi w'Imana ndakwiye kubarya umutima mu buzima bwanyu. No abarya umutima kuko namu bwanyu muba mukekereza muba muri akazuyazi mutamubize cyangwa mukonje. Ubundi umurozi zibiri cyanza yinjira. Wewe Yozefu nimbaravuza gatora intara. Farawo kongera akaya ku mwene gihugu wawe. Avuga ni mugerere muri iyo ntara nziza rwose muyigarurire. Niki Imana itoguha wayumvire. Farawo abwira Yozefu ati so na bene wanyu baje iwawe, igihugu ca Misiri kiri imbere yawe. Gerera so na bene wanyu ahantu heza cyane mu gihugu bibere mu ntara ya Gosheni. Ni wabuzi ko muri bo harimwe abantu b'intwari urabagira bakuru b'ubusho bwaje. Vuga ngo na promotion. Yozefu azana sewe Yakobo amuhagarika imbere ya Farawo. Yakobo ahezagira Farawo. Murabyumva Bibiri ivuga ngo iki ngo mutazohezagira umukuru. Imigani ya Salomo ivuga ngo iki ako koko sinogena nakasimye nabangize kose. Mengani mu kigabane ca 24. Yes, murongo wa 23. Ibi bintu byavuzwe n'abanyabwitonzi ngo si byiza kuraba igihagararo mu rubanza. Si byiza kuraba igihagararo mu rubanza. Kandi ngugira mubisha nguri ntungane aragotse. Uko abantu bazomuvuma bamuce mu bihugu. Abamukebura bazohimbaga kandi bazoronka umugisha w'ibyiza. Igihe cyose umuntu avuga iby'ubutwari akavuga ibitunganye ntuzomucira urubanza cyangwa umutungera urutoki. Uzomureke kuko mwishe aba ari umunyamugisha. Ushobora no kumwiboma kugasanga wikubise ku yindi poto utazi. Gashobora no kukunyaga amagara. Farawo ari ku ntebe y'ubwami bwayemere guhezagirwa n'umutama w'ingariya. Aramuhezagira. Yakobo ahezagira Farawo. Murongo w'umunani mu kigabane ca 47. Farawo abwira Yakobo ati imisi y'ubuzima bwawe nganiki. Yakobo yishura Farawo ati imisi y'imyaka maze ndi nyambukira ni imyaka 130. Kandi iyo misi y'imyaka y'ubuzima bwanje nayo nyene yabaye mike kandi mibi kandi ntiyashikiriye imisi y'imyaka y'ubuzima bw'abasokuru mu misi bamaze ari nyambukira. Urumva we byopfuma. Yakobo ahezagira Farawo arasohoka ava imbere ya Farawo. Aramubwira ati kandi nakumye ndi ndushi imyaka 130. Yozefu aragerera sewe na bene wabo abahitongo mu gihugu ca Misiri ahantu heza cyane mu gihugu mu ntara ya Ramusesi. Agakanura Ramusesi muzokanyibutse mu gitabo cyo kuvayo cenke ihunguka. Nkuko murabe ingene abakristo benshi mwihagarariye Ramusesi kandi tudafitiye uburenganzira. Hari ahantu mwahagaze tudafitiye uburenganzira. Nkuko Farawo yari yabitegetse. Yozefu atekera se na bene wabo nabo mu rugo kwa se abaha ibifungurwa akurikije uko abana bangana. Inyifato Yozefu mu gihe cy'ikigoyi tuzoyigarukako. Ariko icyo mwokumva ni igiki nuko Imana ihora ihotse. Imana ikuri gisuzugurira.
Imana igutandukanya n'amakuba mu gihe uyizeye. Imana ikunezerereza umutima mu gihe wayumviye. Ndabasabe iki kintu, iri hura rya Yozefu na bene wabo, iri manuka mu Misiri rya Yakobo, uku Yakobo guhezagira Farawo n'umwami wa Misiri, uku gutorana intara iri mu butunzi nziza gusoma izindi. Nagira mbabwire mu bivange n'ineza y'ikigerageza ku mwana w'umuntu. Amakuba muyakire muyaduze igarade. Ni ryari uduza amakuba igarade? Iyo ufise umutima utunganye. Tuzotinya kuvugira Imana mu kuvuga ukuri ushingiye kuri Bibiliya. Uzakwirinde guca urubanza, ariko wirinde no guhengama. Wirinde guca urubanza ushire muri finale, Imana izokudira. Ariko wirinde no guhengama, uhagurukire ubutungane bw'Imana bugendane nawe. Babwize ukuri kw'Imana izokungana uwo mwatandukanye n'uwo munyakuri. Babwize ukuri kw'Imana izonezereza umutima wawe naho wakubititse naho babajwe. Ibirenzaho ibitandukanye n'ibyo n'urusakobe. Sigaye muze duhagurukire gushingiye na Imana. Nzi neza yuko inyifato ya Yozefu mu gihe c'ikigoyi izogufasha mu gihe cyawe ciki. Izogufasha mu gihe cyawe cyo kumaramazwa, cyo kubabazwa, cyo gukubiteka. Izoguhuza no kuri kw'ijambo ry'Imana ubone gutabagwa mu izina rya Yesu Kristo. Amen.